Ah, bonjour, salut, ça va bien? Ma bête Guido de Tambe. Ini ndamutso araje ubutagisubira inyuma bamwita Madiba da Classic. Oh my baby wayo ukuntu tamba wayo ni ragatonic word. Ego hari ubutwandikiye ati iyi ndirimbo vraiment iramara iranaryoshe cyane bamwe bavuga ngo nta turirimbo tw'abarundi two gutamba muri club nizere ko batazosubira kubivuga Madiba arabikoze tamba nkubye na gwede ngwe nkubye na gwede ngwe Ni talent zacu zahuye hamwe je ndakunda ibikorwa vya Dolphin na Dolphin arakunda ivyanje Phil Bite yakunze igikorwa kandi arashima nakazi kanje so icaduhuje no guteza imbere music yacu gwede ngwe tambugwe marika gwede ngwe Cool love, shumanie unani mali sakamie when I squeeze you tight filet killing me emotionally Aisha Bond classic yes I bamwita Madiba da Classic je nari nkumbuye n'umuhungu kumwakira live ndibuka umunsi umwe namwakiriye umengo yari yambaye uniform avuye ku ishuri Umakiriye live avuye ku ishuri anaziko asigaye yiga mwijo urabona n'amashuri yarahejeje kuko urabona igisuko ni atari ku ishuri mwiga ko biremewe no narahejeje warahejeje turagoye ikaze Madiba umeze neza meze neza cyane namwe tugukumbuye nanje naenda bakumbuye agacerere ibikorwa bitaboneka vya Madiba vyatumwe niki je no kwibaza yuko vyatumwe n'amashuri na confinement ya corona lockdown ariko abandi baguma bakora wewe vyagenze gute wewe wari nari nugaranye ahantu sinari ngaya ya ni Madiba je nakunda karimbo kitwa Miss You Mama kandi ufite uturimbo twishi bakunze ariko ndashaka ko umfasha gato ukambwirira akapela Time comes, time goes, and I'm still waiting for your phone call. Or when you're coming back home. Yes, your Bond classic. Yeah, Madiba turagoye ikaze ikiganiro ni Friday Light Show aho utuzaniye indirimbo imaze umwanya muto yageze kuri YouTube ni indirimbo yitwa Wayo indirimbo gize ko comeback ni indirimbo uri kumwe na DJ Philbert hamwe na Dolphin Dankara sinzi ko tudatebeje twosaba muhinga bw'ivyuma niba iyo ndirimbo iri hafi bashobore kwidushiriramwe hama kumbura ibibazo tugaruka inyuma y'iyo ndirimbo ariko abako baradukwirikirana twibutse ko turi live nimero mushaka kutwandikirako 550 508 murashaka kutwandikira mukabaza ikibazo Madiba cyari cyose kugira ngo tushobore kugusomera ngaha nyine live na cyane mutubwire niyo ndirimbo ukuntu muza kuba mwayibonye indirimbo ni Wayo canke Wayo yes twagiye Nizi Boy mu winga bw'ivyuma my baby wayo ukuntu tina wayo oh my baby wayo ukuntu tamba nkubye na gwede yes ni indirimbo numva wayo canke ni wayo ni wayo anyway yasigura iki Wayo ni ragatonic word ni jambo riva muri ragatonation rero ni animation ego mugabo iyo kwanima abantu kugira batanga insiguro ni nka animation ni nka washa like if I say like dutambe amacha mikono juu ya stuff like that yes turabona bariko baratwandikira ni vyiza mutubwire izina naho muri biradufasha kugira dusome ubutumwa bwanyu bwikwije
uvuze indirimbo yitwa Wayo sivyo hariho ijambo je nakunze kandi riguma rigaruka Gwedengwe man respect sana congratulations kandi ku ndirimbo imeze neza ugize comeback nziza ikibazo canje ca mbere kuki kwanza wiyumviriye DJ Philbert kuki kandi wiyumviriye Dauphin ariko ndagushimira kuba Dauphin bamugarukanye ufeteje hari abantu mbashaka ba Dauphin ba Small Dog ba Wawa abantu tuzi ko bafite talent ariko benshi batababona okay just novuga ngo iyi ndirimbo ni je nabatoye asampusa mugabo ni talent zacu zahuye hamwe like je ndakunda ibikorwa vya Dauphin na Dauphin arakunda ivyanje Philbert yakunze igikorwa kandi arashima nakazi kanje so icaduhuje no guteza imbere music yacu kuko intumbero yacu gukora music no na target zacu nk'abana b'igihugu cy'u Burundi tuba dukeneye guteza imbere igihugu cyacu ibendera rikaboneka mu makungu hose so natoye Dauphin kubera talent yiyo afise talent idasanzwe mugerageje kuraba uko yaririmbye muri iyo ndirimbo yaririmbye Kirundi mugabo umengo ni Cyongereza hama Philbert nawe yadushiriyemo intro y'amavuta so ndizeye ko iyi ndirimbo igiye kudushikana ahandi hantu nkuko abivuze like umuntu iyo akoranye n'abandi abashaka like kugira irindi shusho rero iyi ni comeback yiwanje muri 2021 banyitege ko ibintu byinshi ibintu bidasanzwe kuko mama mubizi like Madiba ni yoroshe yego ni indirimbo audio imaze igihe kitari gito isoho ikozwe ni giki catumye iyo ndirimbo ija mu bubiko tutashobora kubona video okay like urazi iyo uri kurakora music uyikora na target so iyi ndirimbo audio yayo imaze umwaka n'amezi nk'atanu so nahisemo kuyisohora ubu kubera target zanje zanyereka like fan y'uno mwaka hama novuga yuko zari indirimbo nyinshi mugabo nahisemo iyo itangure gusohoka kubera kuba vyibuka neza nari natangaje EP y'indirimbo indwi mugabo niyasohotse kubera project zimwe nizari bwagende mu ngiro ariko twaragerageje gufightinga turarondera uburyo hirya no hino turakora iyi mugabo next year ndabafitiye ibikorwa byinshi mugabo uyu mwaka nyine utarahera ndabafitiye surprise kandi nini yandi hama abantu banyitege ko byinshi muri uwo mwaka tugiye kwakira 2021 ninde yakoze iyo ndirimbo audio yakozwe na X Factor muri New Era hama video ikorwa na Amini Baby ni director mshasha yasanzwe ankorera ama video yasanzwe akora ama videos okay ego hari utwandikiye ati my favorite star since day one sha indirimbo vraiment iramara ariko rero indirimbo yawe yitwa mama no kuri warankoze ku mutima iraryoshe cyane n'amajambo arimo n'inkora mutima so courage Imana ikuje imbere ukora ivyuzi dia nikiki mu gihosha Kiki uturakoze kandi merci sana kunera intege uti nanjye ndabakunda nk'abafana banje wavuze ko audio imaze umwanya munini imaze igihe kinini video nayo imaze igihe kingana gute video imaze nk'amezi abiri uravuze kandi ko dufitiye n'ibindi bikorwa biri mu bubiko kuki wahisemo kugira comeback kuri iyi nyene tubona wakoresheje ijyahe hitamo okay so urazi December nukwezi kwa abantu bashaka relaxinga abandi bava mu bindi bihugu bataha mu Burundi abantu bakunda like guspending amafaranga like ni gihe cyo kuryoherwa ni fin de l'année rero kugira abantu baryoherwe utegerezwa kubahereza igikorwa kibaryohera like ino ndirimbo ni indirimbo itambika ni indirimbo ya boîte rero nayisohoye nka target nk'iyo hama nshaka ko yonshikana kure nongera nsaba aba DJs nongera nsaba aba promoter bamfashe like
gupromota iyo ndirimbo nayikoreye igihugu cyacu ama n'abandi bafana b'umuziki ndundi babandanye bansapotinga uko nyene nkuko bya hari uwanditse yitwa Jojo arabajije ati mbega aka gacerere uvuyemwo sakuzosubiramwo vuba. Okay, so nababwiye mfise surprise nyinshi. So nimba cyagiye naragenda nkagaruka ubusuko bigiye kumera kandi uti nituvuga amajambo menshi ibikorwa biriko biraza hama mu mwaka uza nongera ndababwira ko ngiye kubahereza album. Yeah. Inyuma y'iki gikorwa umwaka uzaho tusigaje indwi imwe twitege mu ntango. Okay, muri no ndwi nyene mu hagati canke mu mpera. Okay, sindamenya bien mugabo iyo ni projet deja ihari kandi n'indirimbo hari zamaze gukorwa. Ego ariko Madiba ariho abantu benshi tuko turakorana ibiganiro bavuye mu gacerere bakatwemeza neza yuko bagiye gukora ariko bahejeje ico gikorwa bakaca bazimira kandi nitsubire no kubabona ukasubira kubakira kandi nko mu mwaka uheze bakatubwira ati urumva harabaye ibibazo urumva wewe ni igiki wo kwemeza abafanzi bawe yuko ka gacerere narimwo kahagaze uwongeye gukora. Rafa urazi wowe uri nka papa kuri jewe ndakubaha sana sinokubesha rega ndabivugire nga kuri TV Spox nawe ndakubaha urabizi rero kubesha abantu ngo ngiye kubakorera ibi canke ngiye kubakorera ibi ukababesha like bama bagufata nk'umubeshi so Jesse singiye kubabwira ngo nzobisora uyu munsi canke uko ariko banyitege ibi mvuze ngaha ngiye kubishira mu ngiro nivyo nabemereye niyemeje igikorwa cyo kuba umunyamuziki kandi zokwama nizere ko kumbure bavyumvise ntutubesha kandi niho kubahuka no kubesha abantu bose bariko baradukurikirana gusa dukurikirane kandi ino ndirimbo dusubire tuyifiringe gato tuca tugaruka. Oh my baby wayo kunu tamba wayo tamba ngubye na gwede ngwe ngubye na gwede ngwe ngutamba gwede ngukunu kora gwede ngwe. Bonjour, salut, ça va bien. Ma belle Wino Duta Mbe. Bonjour, salut, ça va bien. Ma belle Wino Duta Mbe. Ini ndamutso araje ubutagisubira inyuma. Bamwita Madiba da Classic so yadushikije karibu. Madiba je nagweruka ko mu giteramo wagize cha Christmas na batantine Sisi mu mpera z'umwaka umengo wahera hari 2018 vraiment haraheze umva nk'imyaka ibiri twizere ko kubera ino ndirimbo irakaze cyane kandi ibiteramo ni byinshi n'abaririmbyi novuga barakenye uwo kurondera ubu arashaka kuronka canke hariho ikindi coba kihari tutazi. Vraiment jewe uwunkeneye kuri show yiwe uwunkeneye nka Madiba vraiment jewe ni kuri page yanje uranyandikira tukivuganira vraiment je nta kibazo na management uvuga ko mfise management ya beshe ya management yiwe ni papa wiwe ni famille ni je nyene. Ah bon? Papa bimeze gute? Gusa papa mama baramereza support kandi ico kintu ndagishima vraiment Imana ibandanye bandindira kuko bajya abantu basanzwe kuri jewe ahubwo nongera ndamubwira mama wanje ndamukunda kuko papa wanje ari hafi yanje wowe ari ngaha nyene ariko aradukurikirana live twamusavye ngaha ariko ntiyabidukundiye mutama none ubona gute tukwakire ngaha uramutse turamukije papa Madiba ya biba biryoshe iyo ubonye na petit frère wawe petit frère wanje Ismail Mugabo siniyo nkuru undi aje abaherekeza yitwa Jifu Governor so ni team ya kwiye bana yapata management iyo management ego hari uwanditse ati ola ndaramukije Madiba da Classic arangyohera cyane kuturimbo twiwe Lanzu wayo ifise amashusho meza courage my bro nkuri nyuma kabisa ni Brice Scott
Briscott ana urakoze cyane kandi nongera ndakubwira uti uje kuri YouTube ugire subscribe na like niwibagire gusiga comment yawe uti kandi nongera ndagushimira kuri support yawe n'abantu bose bariko baransuportinga ya avuze ati iranaryoshe cyane bamwe bavuga ngo nta turirimbo tw'abarundi two gutamba muri club nizere ko batazosubira kubivuga Madiba arabikoze. Guys, for real jewe naco nazokorera umuziki w'u Burundi kugira abafana b'umuziki bareke gukurikirana ivyo hanze. Je ndazi bizomfata umwanya ariko nzobemeza kandi ndazi ko bizokunda bazokurikirana umuziki ndundi a 100% kandi ebana nongera ndababwira uti ndabakunda cyane abansupportinga babandanye basupportinga. Tumvise umengo muri vikazi Natasha ari ibintu yavuze giye twamwakira ufitanye ubwo ubucuti la boss, la namba, la amazi, la beauté. Uti Natasha vraiment ni jeno vuga yuko ari big sister kuri jewe yananguriye music n'umuntu nubaha cyane kandi n'umuntu yamfashije nkitangura music ico ni kintu abantu batazi nkunda kukivuga ariko Rafa ntashatse Rafa asanzwe abizi gusa sinari bwabivuga ahantu yumva but Natasha n'umuntu yamfashije nkitangura music kandi nongera ndabimushimira ngaha kuri TV uti my sister big up kandi urakoze Imana ibandanye iguhezagira imigisha myinshi imisi myinshi yo kubaho uturakoze cyane kuri support wa muma n'umuntu nyene na bucuti burebure dufitani ariko nababwiye 2021 n'umwaka w'imigisha myinshi. Yes I Jenny baza ko turiko turagana gatoyi ku musozo wa kino kiganiro Madiba ushobora kuba ufise ikibazo wari witeze ko tukubaza tutakubajije canke ukaba ufise n'akantu uvuga atakasinova muri BTV ntagashikirije akanyani gwawe ndafise ikibazo cya mbere nuko video mwayibonye gute ifise statistique imeze gute kandi na commentaire mu manura n'ikintu wo manura like wambonye ko like ubu sinzosubira kugikora kuko tugiye mu mwaka mushasha dukeneye ibintu bishasha. Aho yavuganye n'abafanzi biwe abafanzi bawe bashobora kugusanga mu mbuga zitandukanye ufise kumbure iyo nyinshi bashobora kuyiguha muri Instagram, Facebook canke Twitter urashobora kuzubabwira Instagram ni Madiba the Classic uko nyene hama Facebook page ni Madiba the Classic uko nyene Twitter nuko nyene na channel yanje ya YouTube nuko nyene ni Madiba the Classic. Abantu batatushimira muri no mwuga wawe ni banga batatu ba mbere nshimira icambe abambere kwanza nimero ya mbere nshimira abavyeyi banje bama bamaye support wa kabiri ni team yanje team Festa Connect hama nongera nshimira abantu bose bama banera intege like team Madiba ya Badmon Basat ba Allen ba ni benshi sana ni benshi cyane. Madiba Jenny baza ko udukundiye twogushimira kuri kano kanya waduhaye kumbure ko wavuze ko uvuye mu gace natwe imiryango iruguruye uratse ko kenshi yo umuntu ariko arakora biraboneka no nga mu kiganiro kuko tumwakira kenshi tumwakira kenshi kandi umunsi wose abishaka imiryango iba yuguruye kugira ngo dushobore promote ibyo bikorwa byiyo bishasha aba yakoreye abafanzi biwe. Turagushimiye cyane Madiba. Sinzi ko ufise akajambo ko gusunika urugi kuko tugire like ico no banza kuvuga nuko no bashimira ko kuba mwaduhaye kano kanya like kuba muduha opportunity yo gushikiriza ibikorwa byacu kuri BTV. Ico ni ikintu ca mbere no bashimira hama nongera nshimira abafana banje bankurikira na hose ku mbuga zanje hama nongera ndababwira uti umwaka wa 2021 n'umwaka ngiye guhindura ishusho ryanje n'umwaka ngiye guhindura byinshi kuri jewe hama banyitegwe ko ibintu byinshi ico ngeneye gusa nuko no boma support bakamfata kuko abafana nibo batuma umuntu agera kure. Guys
iyo mwebwe mutansapotinga sinari kuba ndi ngaha so icyo nobasaba kandi ni za nguvu zanyu za ya support yanyu team Madiba Ozil mubandanye mumfasha mubandanye mushikana rya zina ryanje kure ba Rodrigue murumva nonga nshimira abadukurikiranye kuva mu ntango gushika ubu murakoze cyane urakoze cyane Madiba da Classic tushimire cyane abashoboye kudukurikirana bose mu bice bitandukanye by'igihugu werenga mu gisagara cya Bujumbura hagati mu gihugu eka no mu bihugu bitandukanye aho basanzwe badukurikirana mu satellite so dushimire cyane na team yose yadufashije uno munsi yego twari kumwe na Nestor mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Emma na Emmanuel mu buhinga bwa Magic kino cyari kiganiro Friday Light Show mwama mukurikirana iminsi yose ya gatanu kuva isaa 4 z'ijoro gushika isaa 6 ariko uno munsi dusaba ikigongwe cyane yuko habaye ikibazo cy'ikirere murazi yuko ibirere bidasezerana kandi twabibonye turabishima kuko ibirere byose bitangwa n'Imana imvura yaguye nyinshi ariko n'umugisha imvura n'umugisha naho imvura ishobora kukonona imirima ariyo iyo mvura yoshobora konona imirima igatuma n'imirima itotahara so byose umva byose bitangwa n'Imana so dushimire cyane mwese mwashoboye kubana natwe ikiganiro cyabaye kirekire yego ariko kandi kino ganiro ntitokirangiza tudashimiye nabonye ko hari abantu bariko baratwandikira ngo turaberewe ariko ntibazi uwatumye tuberwa dushimire Oscar Village Market ni hariya muri FDC nabo bikorana bose Wizzy Boy niwe yatumye niwe yaducaguriye tuno dustire mutubona gute ariko Madiba nawe ninda kwambika jenyene Madiba da Classic urafise shop yawe oya sifise shop yanje ariko wakwambitse ntumuvuga kuko ngira nta mahera wanyambitse izi muzu ni Coco Ekat ya niwe ashobora kunyambika izi muzu ya dushimire kandi na Jean-Luc Joshua asanzwe adukorera amakava mwabonye kava ya mu designer arakora ibintu byinshi vuba bazobona amakalendrier ya BTV n'ibindi bitandukanye beto zozironka izo kandi ego muzozironka reka gusa Joshua dutangura umwaka yes na reka tubashimire rero mwese kino kiganiro ni ku munsi w'ejo wa gatandatu kuva isaha 8 gushika isaha 10 tubasezere rero mwese naho ubutaha tubasigira ku karirimbo nyene ako nyene bonjour salut ça va bien oh my baby wayo ukunu tamba wayo tamba ngubye na gwede ngwe ngubye na gwede ngwe ngutamba gwede ngukunu kora gwede ngwe bonjour salut ça va bien ma belle Bueno duta be